Galaxia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima. Ni mama Nyishu, ndagarutse mwaca kiganiro c'ijambo ry'Imana. Dufata akanya twumve ico Mpwemwera atuganiriza uyu munsi, twumve ico yashatse kutwibutsa, kuko amajambo y'Imana ni yayandi nyene, ni yayandi tumenyereye, ni yayandi dusoma, ariko ico nkundira ijambo ry'Imana nta ndabimenyereye ibaho. Misi yose iyo ijambo ry'Imana rije wumva ari rishasha. Nico gituma rero ndagusavye ngo nturabe mama Nyishu, kuko mama Nyishu ntazi vyose, ntazi vyinshi, ni bikeya cane, ariko no kubera ko ari we Imana yahisemwo ko muza muraganira ijambo ry'Imana kuwa gatatu kuri Axia. Uno musi rero tugenda gusoma muri Luka 12, ndahera ku murongo wa mbere gushika kuwa gatanu. Ndanze y'amajambo bivuga ngo ntidutinye abantu. Muri ico gihe ishengero ry'abantu ibihumbi vyinshi rikoranira kuri we bakandagirana. Ahera ku bigishwa biwe arababarira ati, mwirinde umwambaro w'abafarisayo ni wo buryarya. Nta catwikiriwe kitazotwikururwa canke kinyegejwe kitazomenyekana. Nuko ivyo mwavugiye mu mwiza vyose bizokumvikanira mu muco, n'ico mwongoreraniye mu mazu haruguru kizovugirwa ku mazu hejuru. Kandi ndabwira mwebwe abakunzi banje, ntimugatinye abica umubiri hanyuma batagira ikindi bazobwira. Ariko ndabereka iyo mukwiye gutinya. Mutinye iyiheza kwica umuntu ikagira ububasha bwo kumukororera muri Gehinomu. Ni koko ndababwire abe ariyo mutinya. Indanzi y'amajambo yatubwiye ngo ntidutinye abantu. Ntibivuga ngo tubure urupfasoni, tubure kubaha, oya. Ariko bivuze ngo ntutinye umuntu. Uko mama Nyishu yabitahuye ni ntutinye umuntu kugeza ku rwego ko wotinya umuntu akagukoresha amafuti. Kubera ko hari igihe haba hariho nk'umuntu agutwara, agutegeka mu kintu runaka, canke kubera ko azi yuko afise ububasha runaka, hama agacaza akagutegeka gukora iki canke kiriya. Ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo ntidutinye abantu, kubera ko abantu barashobora kutwica, nivyo, mugabo nta kindi kintu bodukoza. Ni ukuvuga ngo inyuma y'urupfu hari ubundi buzima. Inyuma y'uko uwo muntu yoba yakwishe hari ubundi buzima bwawe. Ni waba warakoreye Imana, ni waba warubasha Imana, ni waba waragendanye n'Imana, naho uwo muntu akwishe ntibisigura yuko afashe aho uzogerera. Ntibivuga yuko aguheranye, oya. Ariko ijambo ryatubwiye ngo rigomba ritubwire uwo dukwiye gutinya. Mbega uwo dukwiye gutinya ninde? Ngo dutinye Imana. Ngo kubera yuko Imana yoyo ibasha kutwica, ariko kandi ikaduterera no muri Gehinomu. Bene data, nshuti bakundwa, nukuri Imana yacu dukwiye kuyitinya. Imana yacu dukwiye sinzi kubera kuyubaha. Ngira ngo twese twavuga ngo hari igihe wubaha umuntu mugabo utamutinya, n'ibintu bibiri bidasa. Ariko ijambo ryavuze ngo tuyitinye. Iki kintu rero mpora ndaciyumvira ko cane. Ubu turacari mu gihe cy'ubuntu, niko turacidegembya, turacatwara ibintu uko tuvyumva, turacabikora uko tuvyumva. Ariko igihe kizogera aho Imana izoza ije guca urubanza. Igihe kizogera aho Imana izoza kukubaza, mbega wabanye nayo gute? Mbega ivyo wabayemwo wabibonyemwo gute? Ngo nta catwikiriwe kitazotwikurwa. Ngo kandi ngo ivyo twavugiye ngo hejuru, ngo navyo bizovugirwa ngo hejuru ngo ku mazu. Bivuga ngo wewe aho wagejeje ukora ikibi, aho wagejeje ukora iciza, niko
niko bizokwerekanwa, niko bivuga, niko bizoja hejuru, niko bizoja ahabona. Rero ubuzima tugerageze kububamwo neza, ubuzima tugerageze kububamwo tuvuga ngo ijisho ry'Imana rirabona, ijisho ry'Imana nta hantu na hamwe woginyegeza. Hariho ibintu wowe ukora wanashima, reka tuvuge n'ivyo ukora, kubera ko ivyo ukoze hari n'igihe vyoreka kubonwa n'abantu benshi mugabo bikazobonwa n'umuntu umwe. Ariko hari ibintu wibwira mu mutima wawe, hari ibintu ugambira biri ibyina mu mutima w'umuntu n'ahantu kure cyane, kandi mu mutima w'umuntu n'ahantu hagutse. Rero hari ibintu wowe ukorerayo ukibwira ngo ni ibanga ryawe, ukibwira ngo nivyo wowe uri kurakora, ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nta cyatwikiriwe kitazotwikururwa. Ni ukuvuga ngo jewe turashobora guhura ukangumbira, ukambwira ngo amahoro, ukambwira ukanyipfuriza ineza, ariko vy'ukuri mu mutima wawe ataneza wanyipfurije. Nagira ndakubwira ngo jewe sinabibonye, ariko Imana Data wa twese wo mw'ijuru yabibonye, ibona vyose, yitegereza vyose. Ni ukuvuga uko kungumbira kwawe k'uburyarya Uwiteka yakubonye, kandi ijambo ryatubwiye ngo twirinde umwambaro w'abafarisayo, ngo nibwo buryarya. Ukomeje gusoma, narasomye ahandi hantu havuga ngo uburyarya siko gutungana. Bene data, ivyo tuvyirinde. Ari igihe umuntu yitwa ko ari umukristo, umuntu yibwira ko ari umukristo, avuga ati jewe iki kintu runaka sinshobora kugikora, jewe iki kintu runaka kirandengeye, jewe ntegerezwa kwereka amaso y'abantu, sivyo? Nereke amaso y'abantu yuko ndi umuntu mwiza. My dear, urashaka kubereke identite yawe by'ukuri, urashaka kubereke mu mutima wiwawe ibiriyo ibyo wiyumviriye biriko biravugirwayo, kuko hari umuremyi atanyegezwa, hari umuremyi adahishwa, hari umuremyi abona hose, hari uzoza agatwikurura, donc udashobora kumuhenda, udashobora kuzokweshapa, ariko hari ubuzogaragaza, hari ubuzokingura. No kuvuga vya bindi wakorera ahatabona, vya bindi wakora winyegeje, vya bindi wakora wibwira ngo naka ntavyo yabonye, abitwikurure vyose. Ariko kenshi hari igihe dukora kugira ngo tunezereze abantu, kenshi hari igihe dukora kugira ngo abantu batubone nk'abakristo, kenshi hari igihe muhorana akagira kamwereka ko watwenze, ariko mu mutima wawe kiramunze. Umutima wawe ugomba guturika, umutima wawe ugasanga wuzuye inzigo, wuzuye ishari, ugasanga uri kuribwira ati none ujyanya aronka imodoka kabuki, aronka akazi keza nkande, ko twiganye ari kijuju, ko namusumbye ubwenge kubera ko ujya afise akazi, ukibwira ati none bariya abana ko afise abana beza, bajya abana jene baza ko atari nabiwe. Donc ugasanga muri wewe hamuguriye inzigo, hari ishari, hari uburyarya. Wamugumbiriye, wamweretse ko ari inshuti, wamweretse ko ari umugenzi, wamweretse ko ari umukumbuye, canke se umweretse yuko unezererewe iterambere ryiwe. Reka ndakubwire inshuti mukundwa ngo nta cyatwikiriwe kitazotwikururwa. Nagira ndakubwire ivyo bintu vyose ukora rwihishwa, ivyo bintu byose ushaka kwerekana ko tout va bien, ivyo bintu byose uri kurakorera mu buryarya, nagira ndakubwire ko umutima uryarya Imana iwanka cane. Imana irankindyarya, ni ukuri pe, iranka uburyarya, iranka uburyarya. Bamukuri, reka kunezereza abantu, reka gushaka kwereka jewe mama nishu ndamuramutsa kubera yuko nyene urabona babonye ntamuramukije, abantu nyimvira gute, abantu babifata nabi. Nimba wumva vy'ukuri mu mutima wawe mama nishu udashaka kumuramutsa, irenganire n'amahoro menshi, hanyuma ubwire Imana ati Imana, jewe mama nishu numva bidakunda, no muramutsa mugabo numva ntibikunda, sindiko ndavyakira, ntibiriko biraza. Cha bugufi wemerera Imana irakunda umutima uciye bugufi, Imana irakunda umutima umenetse. No kuvuga ngo wewe ntabwo werekanye ko tout va bien, oya, Imana uyibwije ukuri, urayibwira ati je no kuri mama nishu ndabona ntibikunda, ntibiriko biraza, ngo twirinde uwo mwambaro w'abafarisayo, no kuri twirinde uburyarya. Narasomye ijambo ndagasubiyemo rirambwira ngo uburyarya siko gutungana. Oya, nimba wumva mu mutima wawe bitaraza, nimba wumva mu mutima wawe atari amina, irenganire naco bitwaye, hama usabe Imana, uyibwire uti Imana mfasha, Mana nshoboza, ndagomba kuba nk'uko ugomba, ndagomba kugenda nk'uko ushaka, ndagomba kuba mukuri, ndagomba kuba mu muco, ntabwo nshaka kuba mu buryarya, ndagomba kunezereza umutima wawe. Twige kunezereza Imana bantu bacu.
umve nkubwire hari igihe umuntu ushaka kumutinya muganagira ndakubwire ngo pouvoir y'umuntu ni yakanya gatoyi cyane. Uwo muntu utinye, uwo muntu atumye ukora amafuti, uwo muntu atumye agutuma, hari umuntu ashobora no kugera ku rwego rwo kwica uwundi, akagera ku rwego rwo kwica uwundi, ngo bantumye, ngo bampereye, ngo nanjye ngo iyo ntabikora gutya, ngo nanjye ngo bonyishe. Urumva umuntu ugasanga arerementanirije uwundi, inkuru akayubaka, akayigira ndende, akayigira niniya, kubera yuko yatinye abantu bari kumwe, kubera ko yatinye abari iruhande rwiwe. Ugasanga umuntu uramurementanirije ku buryo yova no mu kazi, kubera ko watinye abakolege, kubera ko watinye umushefu wawe. Ikosa ukabuza uwarikoze, mugabo bikakunanira kuvuga ukuri, ugasanga barakubajije. Aho rero ngo wabaye umuhinga, abahinga bacane ukuri abakuzi, ariko agahitamo kwicecekera. Donc genre yacecetse, urumva ntacyo yavuze kibi, yanumye. Umuntu ntacyo bamushinja kubera yuko yanumye, ariko naho wanumye umuntu baramukuye mu kazi kubera yuko wanumye, kandi ukuri wari ukuzi. Kubera iki? Watinye. Peut-être ni umuntu umwe ko ari contre abantu 4-5, donc ukavuga ati uyaje naho ujya muntu ari mukuri, sishobora kuja de son côté kubera yuko nanje byava binkwegera, nanje byava bituma akazi ndakabura. Cuti mukundwa, utinya abantu, wanse kwemangira Imana, wanse kwemangira ukuri, wanse kuba mu muco. Reka nkubwire ibyo byose dukorera mu mwiza ngo bizokwereka. Rero Imana idufashe, Imana idufashe guhagarara, Imana idufashe kwirimbura. Hari umuntu je twaganiriye ntaraza kuvuga aya majambo, ndamubaza nti none ko murambona muri abakristo gute mudashobora kubaho ubuzima bwa gikristo? Hari ibintu bitugora, hari ibintu bigoye guheba, hari ibintu bigora kugira ngo tubirekure tubivemo, ariko kandi hari utwaha tw'inyongobeza bugingo umuntu ashobora kwiyambura yabishatse. Namwe nitugerageze, ari ibintu biza bikakunanira, mugabo hari ibindi bishobora kuza ugasanga wewe uri capable yo kuva muri ivyo bintu, urashobora kwikura muri ivyo bintu. Rero tugerageze, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo twirinde kandi twirinde, ngo twirinde umwambiro w'abafarisayo. Imana idufashe cyane, kandi iri jambo ngo yaribwiye abakunda, ni kuri pe, ngo yabibwiye abakunda. Ijambo rero ngo abo nkunda, ngo mwebwe abo nkunda, ngo ariko mwebwe abo nkunda ndagasubiyemo. Twirinde kubera yuko naho tutabishikira, naho tutavyumva uko turi, uko tungana, twavutse batubwira ivyo bintu, batubwira ibyatwikiriwe bizotwikururwa, batubwira ivyo twakoze bizoshigwa hejuru. Donc imyaka ibaye myinshi, ushaka kuvuga ngo navutse ndabisanga aha, ba data na ba mama bavutse babisanga aha, vyaruko none ko nuba ariko bikiri. Ariko reka nkubwire nukuri muravuga nitwasanga, usibye ko rihari, nitwasanga atari hari iryo joro, ntacyo tuzoba twarabayeho neza ubuzima bwo kwisi. Tuzoba twarabayeho mukuri, tuzoba twarabayeho turabagwa neza, tuzoba twarabanye amahoro n'abandi bantu. Rero uburyarya siko gutungana, nukuri pe, uburyarya siko gutungana. Hari igihe abantu bashaka kubonwa neza n'abantu bose, donc genre uyo muntu ntashake yuko bamubona nabi, ntashake ko bamubona yuko iki kintu ya chance, ntashatse ko babona ko iki kintu yavuze no, donc agashaka ko muri position yiwe abantu bose babona ko yajanye nabo. Ariko ukuri arakuzi, nyamara uko yari kubigenza arabizi, uko yari kuvuga arabizi, uko yari kwitwara arabizi, mugabo muri we akagira uburyarya bwo kwereka aba bantu yuko bari kumwe. Ariko reka mubwire, ntabwo uryarya abo bantu bonyene, ariko n'Imana yawe urayiryarya kuko ntabwo wabaye mukuri. Rero Imana idushoboze. Nashaka kukubwira aka kantu, juste ibyo uzoba uri kurakora, toute action uzokora imbere yuko upoza acte yawe, uzokoma uvuga ati iki kintu nkoze nyamara Imana irakibona. None Imana niyakibona ikagishira ku munzane, jewe ndahagarara he? Kubera ko izorobanura, hari abizoha izoshira ngo iburyo, nabi izoshira ibubamfu. Cuti mukundwa, ibi bintu umva to bizobaho, kandi ico gihe ngo hazoba hagoye, ngo hazoba hari
kujyana isya z'amenyo, ico gihe nta mbabazi zizoba zikihari, nta deuxième chance izobaho. Wa muririmbyi avuga ngo uri imana y'akandi karyo. Ni ukuri ako karyo hari igihe kazorangira. Kristo ntazogaruka aje kandi kuducungura, yaraducunguye rimwe rizima kandi n'ukuri turamushima, ariko ngo azogaruka aje guca urubanza kandi azohera mu nzu yiwe. Nico gituma reka nkubwire, imbere yo gukora ikintu ubanze uvyiyumvire, imbere yo kuja kuramutsa umuntu genda umuramutse wumva ko biri mu mutima wawe, apana yuko baguhitane ngo tugende kuraba naka ngo wowe wahagurutse ariko mu mutima wawe ntiwari ubikunda. Bakubwira bati naka yagize ibyago ibi n'ibi, tugomba gukotiza amahera ya naye, ugaca ugira uburyarya ugakotiza ayo mahera yawe uzofa umuyarya, vyibure aba ari wowe uyirira. Kuko reka nkubwire, imbere y'Imana n'ubusa, ntaco wandikishije, ntaco winjije, kandi na ba bantu ntabwo bazoza kugushimira. Abantu bari vast, umwana w'umuntu ni munini cane, umwana w'umuntu ni mugari, ntabwo uzopfa wiza umuntu ngo umushobore, ntabwo uzopfa unezereje umuntu ngo umushobore, ntabwo uzopfa oya, kiretse gusa niwakora ku mutima w'Imana. Nico gituma rero reka nkubwire, tureke gutinya abantu, tureke kunezereza abantu. Abantu n'akantu gatoyi cane yokwica ariko nta juru canke nta muriro yo gutamwo, ibyo bikaba birarangiriye ngaho. Yo gukunda mugabo hariho icyo adashobora gukorera, hariho adashobora kugera. Rero twige gutinya Imana. Imana yacu ni rukundo, nivyo Imana yacu ni nyabuntu, ariko utananyemera nibaza ko wemera ijambo ry'Imana. Aba ngo reka ndababwire ngo mwebwe bakunzi banje, no kuvuga ngo aka kantu nabwo yakibiye ibanga uwo ari we wese, ngo ariko iryo banga yagibiye abakunzi biwe. Ngo reka ndababwire bakunzi banje ngo ntimugatinya abica umubiri, ngo hanyuma batagira ikindi bazobagira. Nivyo abantu barafise pouvoir, abantu barashobora kukuboreza umubiri, abantu barashobora kugera ku mwanya wo kukwaka ubuzima, nivyo. Ariko nagira ndakubwire, burya nta muntu yokwaka ubuzima Imana itakurekuye. Igihe cawe kitageze nta muntu yokwica ngo bikunde. Arashobora kugukubita, nivyo, arashobora kugira gute, mugabo niba ageze kuri iyo etape kwanza no kugukubita, reka ko Imana iba yavyemeye. Ariko rero abo bantu ngo ntitubatinya, ariko aratubwira ngo hinge mbabwire abo mukwiye gutinya, ngo mukwiye gutinya, ngo mutinye ngo yiheza kwica umuntu ikagira ububasha bwo kumukororera muri Gehinomu. Ngo ni koko ndababwire ngo abe ariyo mutinya. Twubahe Imana tuyitinya, dukorere Imana tuyitinya, tube munsi y'uburongozi bw'Imana tuyitinya. Nababwiye hari igihe wubaha umuntu ariko ugasanga muri wowe nta kumutinya kurimo, just kumwubaha gusa. Ariko twubahe Imana tuyitinya, tugendane nayo tuyitinya, tubane nayo tuyitinya, tuyisenge tuyitinya, tuyisabe tuyitinya, tube mu vyayo tuyitinya. Bizodufasha kugera ahantu heza, bizodufasha kugera muri vya bindi bikomeye. Kubera ko aba bantu b'isi ni ukuri pe, aba bantu b'isi, umuntu ni umuntu nkawe, ni umuntu ashobora gupfa. Muranwenga, hari igihe uzumva umuntu ngo jewe uranzi, wewe urikisha ko wowe uva amaraso nk'abandi bose, ko wewe ahabanje no icyo mfata nicyo nawe cyo gufata, ko umubiri wawe ugwara nk'uwanje, ko umubiri wawe uzobora nk'uwanje. None wewe uriki? Ahubura ngo je ntunzi, je mva ngaha, jewe mwene nde, uri mwene nde ko? Arahiriwe uwivuga Imana wati jewe ndi wa undi ati ndi mwene. Wumve nyene yuko uri umwana mu rugo kwa data, wumve yuko uri umwana w'Imana, wumve yuko Imana ikuravye kwishimira. Kubera ko Imana ni Alpha na Omega, Imana ni itanguriro n'iherezo, Imana niyo ifise pouvoir yose. Rero Imana idufashe, Imana idushoboze, Imana iturinde umutima w'uburyarya, Imana iduhe kubana nayo, Imana iduhe kuyitinya, Imana iduhe kuba mukuri. Tureke kunezereza abantu ariko tunezereze umutima w'Imana. Hari umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo namaze umwanya munini ngo ndiko ndanezereza wanje mutima, ngo ariko uwawe ndawubabaza. Nawe wiyumvire rero ukugenda, iyumvire mu kazi kawe bimeze gute, iyumvire mu kibano cawe bimeze gute, iyumvire mu ishengero iwanyu bimeze gute. Ubwo ntukore ibintu byinshi kugira ngo unezereze abana b'abantu. Kandi nasanze kenshi iyo turiko turibwira kunezereza abana b'abantu, dusanga turiko turababaza umutima w'Imana.
rero Imana idufashe kubera uwo muntu nakubwiye pouvoir yiwe n'akantu kangana uku gato cane, ariko ibaza Imana izotwikurura bimwe wiyumvira mu mutima, bimwe wagambira mu mutima ata n'umuntu n'umwe wabibwiye, kuko wobibwira umuntu uvuga ati naka narabimubwiye ntiyambikira ibanga, yabaye ikimena banga ati yarabivuze, ariko iyumviro vya bindi wiyumvira, vya bindi wagambira aha mu mutima wawe, iyumvire ko Imana ngo azogera igihe ngo ikabishira ahabona. Jewe nama niyumvira ico gihe nkumva umutima wanje uratinye, nama niyumvira iyo sene nkumva ndagize ubwoba, nkavuga none gamana ryo none kweri vyose reka ndicara nkiyumvira none vyose koko nawe niwiyumvire uwo ni jewe ngira no kubera ko je ndi umunyantege nke wowe bishaka bimeze neza, ariko nawe niwiyumvire vya bindi vyose vya bindi niba hazogera igihe bikaja hejuru, niba hazogera igihe bikaja habona, wiyumvire yuko mbega uzotena, mbega uzogororoka, mbega ntuzomaramara, mbega hama niwavyiyumvira ukomereze muri iyo nzira irimwo, canke usaba Imana igufashe igushoboze kwihana, igushoboze kurekura bimwe, igushoboze kwitandukanya. Imana iguha ubwenge, ikwigishe kubana nayo, ikwigishe kugendana nayo, kugira ngo bikunde neza gutwikurura bimwe twakorera hatabona, tutazomaramara. Shalom, shalom, shalom.